Reka dusimire kwa Satubi. Kiko twamuhejeje. Satubi rero nawe ngo nguwe ngasimbiye Tanzania. Satubi vutu Tanzania. Indege nguwe yararishe aragiye Tanzania. Tishaka umbwire Drizzy mu majambo make cyane. Media tour i Tanzania. Ego Tanzania igihugu kinini bien sûr kirimo abantu bangana ni miliyoni 60 ruva ko n'uruhugu rurimo abantu benshi cyane kandi rurimo population ikunda music cyane ariko bakunda ivy'iwabo ku rugero rwo hejuru cyane umutanzania ntibaze ngo upfa kumukonvenka ngo akunda ivy'abanyamahanga byoroshe biragoye kabisa kugira umukonvenka biragoye cyane tugaruke rero ku nyifato Satubi yerekanye i Tanzania kuko akanaka izi ni zimwe mu nkuru zavuze cyane muri no weekend tuziceko peut-être ba Drizzy bazozisesangura neza nejo bazoranya n'ibindi ariko imbere yuko tuvuga rugendo rwiwe Drizzy nyemerera tumwakire Satubi tumumvirize ku kibuga c'indege Merkiro Ndadaye yashitse mu kanya reka tumvirize ivyo aje gushikiriza abaritsiramisha makuru mu kanya Satubi rero mu kanya gato cyane aje gushika ku kibuga c'indege tumvirize ivyo yavuze umugwi udasanzwe abakunzi gahanya kuri cyo kibanza ni kuyaho bro muri tayari bakemera amazi dukore kugira agende oyo Buja music ni wari hano nayo mpamvu haje abantu kumushyigikira na cyane kumugumbira ntawe yakuye mu rugo ariko yakoze post ati abantu bifuza kuza kungumbira muze ku kibuga cy'indege aba bose mubona hano bose bikuye mu rugo turakwakiye Sabi nakoze umeze neza ndashima wiyumva gute ubonye abantu bangana gute guca abantu bakunda umuziki wawe abantu bambaye ndetse n'impuzu zanditse ko Empire Avenue bisigura ko arabakunzi b'umuziki wawe cyangwa abakunzi b'umuziki wa kabiri gatanu wiyumva gute Sabi icyambere ni ibyishimo bidasanzwe kuba umuntu akora ashigikiwe ikindi naco nuko biha ishusho ryiza ahantu jewe muririmbyi ahantu mvuye barabona ko icyo mvuyemwo ari igikorwa bidasanzwe kandi ndi n'umuririmbyi gasanzwe murakoze kuntera iteka kabisa ni twabonye ugaragaza post igaragaza ko ufashe urugendo kubera iki mwashingiye kugenda mu ibanga iyo bari strategy ya Sabi cyangwa bimeze gute muri rusange byari bikenewe cyane ko ngenda mu ibanga mwajyanye n'ibikorwa byinshi cyane nibaza ko munatuzaniye n'ibikorwa byinshi abakunzi b'umuziki mbese hanavuze byinshi bitandukanye uno munsi uraje ariko bivanye n'ibiganiro wagiye urakora mu media atandukanye wasanze bafata umuziki gute muri rusange umuziki wo hano acha cyane ko wari ugiye serukiye igihugu cyacu cy'u Burundi umuziki wacu urakaze urakomeye cyane gose uri ku rwego rwo hejuru uretse ko media zacu angaha zidasohoka ariko uko nabisanze nasanze umuziki wacu ukomeye kandi nasize ndanaho ukomeye uno munsi uratashe mu Burundi kugira cema ijambo abandi utashe benshi bakwita Frimasoni bakwita umuntu agiye kwinjira muri Frimasoni bivanye n'amafoto yagiye aragaragara uri kumwe n'umwe mu bantu bakomeye bitwa Chief God Love Billionaire bimeze gute cyo kivuga ko nka Sabi Nene gabana muzi nk'umuririmbyi ibyo sinobivuga ko ibintu byinshi ariko Chief God Loves yabari mu Frimasoni si level za Frimasoni yaba yo bikindi ni hejuru ya Frimasoni urumva rero muri ibyo nakintu bisugura ko yaba Chiefs mu Frimasoni yaba Jesse mu Mafara ikindi mu Frimasoni ariko there is how ibintu bimeze muri rusange tubwirike abarundi ibikorwa uko byagenze hari yakumbure twitegure cyane nkuko mwabibonye Sabi ni Sabi wundi kandi mvuse gushasha ibyo mubimenye abantu bitegura ibintu bikaze kabisa yes urashitse mu Burundi ariko kandi nyuma y'imisi mikenya utari ngahanya mu gihugu ariko kandi mu misi warumazeyo warerekanye ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi aho mukwerekana abarinzi batandukanye b'abarundi mukwerekana urukundo ndetse no kubashigikira urugendo wagize experience ni wakuyeyo muri kino gihe uko nka Sabi tumaze imyaka irenga 10 tumuzi aguma ari umwana aguma garuka ari muri generation isanzwe akiri mutoyi n'umunsi katujyana ibindi kuzana izogushitsa muri 2026 bimeze gute mbega muri sango 2026 narahejeje yes of course bro bro experience wakwimbe ma experience deja je mu kazi kanje kuko sijyambe ngiye Tanzania ariko uretse experience ari ukuntu twunguse fan base ugiye kuraba twunguse abantu nka Chief God Love n'abandi benshi baba investisseur kandi twavuyeyo dusavye yuko boza ko investissa mu gihugu bakazana amafaranga mu gihugu bagatanga akazi mu gihugu n'ibintu byiza
aribyo mbona kwanza ko ariyo nyungu ya mbere nakuyeyo. Ama kubyerekeye muziki wacu sisi ko mwabonye za Wasafi, mubona za Simulize na Sauti, hose twagiye tugira promotion ya Buja Piano. Urazi ko dufise Buja Piano dufise umudiho waje. Sasa tugomba gukomeza ndetse wanakumbutse kuri mwe. Yeah, abantu bagomba kuwufata seriously. Generation ziza zigakora music industrial. Kuna ya music uvuga ngo muziki ngo ngurakaze ngo amajambo menshi ngo umara imyaka. Sasa hivi tunafanya music industrial kandi navyo nshaka. Nuko rero turaje kumubwira Satsubi. Satsubi rero arahejeje kudushikiriza ivyo akuye muri Tanzania. Ivyo bivuze nyene mu kanya tu. Nkuko mubizi PJ Classic FM, we are on time. Tuza kugenda ku mwanya tubahereze dukuru bien sûr tugezweho bunyene tubakwakwanye nyene utaravyumva n'ahandi uvyumviriza kuri PJ Classic FM. Ibindi uzovyumva jari mishusho warahejeje kuvyumva ngaha. Drizzy urugendo rwa Satsubi rero wavyumvise ati we yaragiye muri media tour, ariko media tour y'ama media atatu ane aramaze kwe media tour bon media tour kwanza agenda radio imwe, TV online imwe, TV online zibiri ya Chief Godlove hamwe na ni ya Simulizi SNS abarahejeje hako handi hantu menga yakoreye kwanza ni zitatu media zitatu nizo yaciyeko bon zitatu obundi kwanza yago Chief Godlove zinda hita media igenda hita like ni broadcast ubundi nibaze ko gukora media tour biravana nabo mwakoranye kwanza kugira umuntu amenya ati wakoreye he na he. Je shaka rero Drizzy dusesangure gaturugendo rwa Wasafi gukorera muri Wasafi kisha big opportunity ni yabigara bimenye ni visibility nini cyane muri Wasafi muri Wasafi ego rega amayo ni visibility ijya kandi iraheze kandi ikindi naco attention just na ariko nibaza ko ari Satsubi umwanya wiwe utakunze kuko Satsubi Tanzania bari kumuha ikiganiro muri The Switch ngano cy'umuziki ariko bamwakiriye mu ngano by'inkundo nka penzi langu yo nga hajya hameze nko muri classic vibes muri The Switch kigweho anzu kabiri yaje ibiyago birakogwa ariko je nibaza Drizzy je nibaza yuko kusara umwanya kuko ari kuba afise umwanya ko mu mwaka uheze imyaka 6 iraheze Satsubi yari muri Tanzania yakoze igano muri The Switch urakibona yakoze muri The Switch agikoramo ba Nijo bakiriyo ariko no munsi yakoreye muri Lavidavi muri Lavidavi ariko reka tuvuge gukora muri Wasafi ni big opportunity parce que wabonye yuko hariya kuri Instagram donc barafise ukuntu rero ba promoting ikiganiro bagafata umparti buto baguma postinga kuri Instagram yabo kiganiro bakigatagura kuri YouTube bagashirako bijya byose ni promotion bafata akantu gato bavuze bapostinga bon ni biba bisa neza ikiganiro cyo muri Simulizi no musikeze mu 2010 kiganiro cyo muri Wasafi no munsi igeze mu views menshi nico gituma navuga ni big opportunity ni gusaka karavuze kuvuga cindege niko ama media yacu vraiment api turi loko sana turi loko gute turi loko sana man ariko no munsi PJ Classic FM niyo basi mbona igwana n'imbuga bukebuke abandi ba kibazo nuko kuba loko ariko je nibaza ko n'ururimi Drizzy n'indimi dukora mu biganiro nurako bindi biganiro biri mu Giswahili ariko twe dukora ibiganiro mu Kirundi bigatuma bitaja bukimbibe niko je no vyita ndavyite gute ariko Drizzy je ngira ntange analyse yanje gato utuntu nakunze mu rugendo rwa Satsubi n'utuntu nagaye none sindavyemerewe gaye kuvuga ivyo nagaye n'ivyo nakunze. By the way ari abantu bariko barabaza mbega classic vibes gaibana dimanche iki ni kigano citwa The Week tuzana makuru yose yabaye mu ndwi yabaye muri week tukaza tukayasesangura tukababwira uko byari bimeze then classic vibes sanzwe banyene kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu murabizi kubera abanye neraje baramenyere muri yo classic vibes no ari muri classic vibes yaje mu kigano citwa The Week
Byaranze classic vibes ejo murabizi yuko tuzoba tuhari aba ari ibintu bimeze neza. ego sasa je ndavise utuntu nakunze kwa Satubiri utuntu nagaye ngendo gwiwe reka rero nangure kuvyo nakunze kuvyo nagaye bwira reka gishaka wowe witorera tangurira dutangurire kuvyo wakunze bwe mwanya heri byo wagaye utarabivuga atiya kuvuga byo nagaye byo kugaya rero sigenda biti erega utababwiye abasani utababwiye sometimes navyo si byiza kuko birabafasha ntacyo urababwira barabimenyereye ba Satubi ntacyo urababwira inbox bari yakiriye urababwira inbox batisho urababwira abandikira tu jewe nta bya inbox ngira kuvugira ngago abafana baba byumve babibahe okay twagiye ibintu nakunze ku ngendo ya Satubi ari muri Tanzania icambere ubwitonzi n'indero yerekanye Satubi like for sure urazi igano yakoze muri Tanzania duhere kuri Simulizi na Sauti muri SNS uravye kwa Chief God Love uravye kwa muri Lavidavi kwa hariya kwa Diva en tout cas very respect urabona ko yari mu artiste ari pose en fait arazi vyari ko aravuga Satubi burya nta kibazo na kimwe yabagijwe ngo acishure nk'umuntu yapayutse oya kabisa indero yabivuga en fait bijya nivyo bita guserukira igihugu Drizzy urafise ingene umuntu bakuravye ati abantu bo Burundi barafise indero man Drizzy nimba hari umuntu wa mbere agoye muri Tanzania kandi agoye ibana uvyumve agoye ibana n'umukobwa yitwa Diva ujya yakoresheje sana Diva the boss Diva the boss nibari Diva biki numbazi ujya mukobwa aragoye ibana uribuka scandal yamubaye ko wera Mr Nice barahazwe no gukora muri studio ujya mukobwa amaze guheba akazi muri Wasafi icuro nkazi nk'umunani higiye baguma muronde na fapase yari yuguruye na n'ikibuga ciwe ngo bagira kore vyiwe biramunanira arabigaruka kama Diva podcast ibintu bitagira umutwe n'amaguru ujya mudede rero no muri class kuva kiri muri class hose ujya mukobwa aragoye ibana ko baguma murondera ni kubera status yiwe ni kubera afise nyene gusaba nga mu Burundi ufise status baguma bakorondera ngo nukugoye ibana ni kubera mu Burundi ibintu byo kwisemba ntitubigira twebwe ariko imyisembo abafite mu Burundi umurundi yisemba ku munyamahanga ariko ntiyisemba ku murundi mugenzi ndakurahi rero ikintu yerekanye Satubi yerekanye vraiment appearance like yerekanye isura y'abarundi yerekanye ko abarundi ari abantu b'indero imagine amakuru mfise nuko Diva the boss yahejeje ikiganiro na Satubi muri Tanzania man warabonye kama vinga turondera udufoto bifotoje na Satubi udu selfie Diva na Satubi Diva na Satubi bari fotoje udufoto twinshi foto nabo bon Diva fata telefone yiwe ngo selfie ku mu artiste Diva hariko bane mu itugidi ujya mukobwa aragayana aravyimba n'amanyama by the way warabona ko bariko barakorana ikiganiro warabonye ingene honyene kamubati wana kumenga ntari muri mu ngo none kubera iki ngo kwa nini aho kunyombaga interview mwanzo brand Diva yarunga mukobwa Satubi my respect bro brand indero afite ubwitonzi ntarigera namubona ko Satubi vraiment burya bwitonzi abananyije no mu Burundi brand ariko by the way ariko tujya dufoto Diva natwigeza none bijya postinga kuri Instagram uramuze Diva azora postinga mu nyuma ni navyo zo postinga canke na avyihotse nibindi ariko na Satubi nabya postinga Satubi postinga bon Satubi postinga kuri Fibi agapicha akabonye agapicha ngana akabona ariko urabona ko ari telefone ya Diva bariko barajya gasero oya bon ijyane telefone ya Diva ariko kaya gafoto kasohotse na gafoto ka kamera oya in kamera ijyane foto ya kamera ariko gafoto Diva sinzi ko naraga posta usanga gashize kuri status ya WhatsApp oya usanga gashize kuri foto ya status kuri status ya WhatsApp kaya gafoto usanga yaragafusa ujyamwe abakunzi ba PJ Classic FM muko batwumviriza muri The Week nukuri kimano umukobwa mubona uyo mukobwa uyo aragoye ibana uzubaza abasani bose bo muri Tanzania baramuzi uyo no kugira nuzenye no kugira Diamond amuhe ikiga amuhe akazi muri Wasafi uraza aho byaci management
urumva uyu mudada yaramuronde Diamond aramusaba akazi Diamond amujya showbiz ko barigeze no gushwana na Diamond umukobwa muri Clouds bari banahuza ko umudada yama muponda nuzenya Diamond hari ico kintu n'ukuri kubona gusa kaza gafoto gakambwira urukora bingana Diva ariko aratwenga Diva bujya twinga gake ujya mudada ubona ni gimana twenga gake ça tout be vraiment ni ntore wibaza Fizo boko rigana na Diva Fizo kubera Fizo man muje gufata umwanya mumviriza ikigegano cha Diva na Satu nuko umwanya wacu by the way uziko batigeze bana postinga na cover y'igano cha Sadbi cover ni yigeze ipostinga ariko rero Sadbi yaravuye Zanzibar yega bishikiye Warashima Sadbi boreka yuko bamwemera ikiganiro boreka ko bagira bamuhe muri the Switchland ejo acabwiye ati oya genzo taha dimanche ikiganiro cha the Switch wowe gihusha ngomba gutaha utaha heyi yaratashe ubuzima bwo Tanzania gira butivye urazi ko musi Sadbi yakosuma ngahe urifunga ntihari kumwe na the big boss hari bija vya good love Chief God abonyera arakureka kugira arabe yuko nawe uhagaze neza reka Dora Drizzy wibaza yuko haja Sadbi na Chief God Love baricaye nyine barasama haje usanga Chief God Love yaramukuye muri faranga Satu haje baza ngo Chief God Love ngo mtoto mdogo mwenye pesa mingi ivyo nibi tani faranga turige muri makere uvuga yuko Sadbi amafaranga yamuheranye muri Tanzania cyo gituma atashe no munsi oya gahunda zi magahunda yiwe vraiment gusa nukuri ntarize kurandira kugira tukavuga ko kantu kambere nashimye ubwitonzi n'indero akantu kabiri nashimye kwa Sadbi mu rugendo rwa Tanzania narashimye cyane ingene ya promotinze indirimbo z'abandi ba artiste b'abarundi ariko arakora igano na Diva yaragira gihere acavuga ati gira ndabasaba ikintu please mwumfasha inyuma yanje kigano canje giheze cyo tuvuza indirimbo z'abaririmbyi babiri b'abarundi batari jewe bacambaza indirimbo zande nande ati andika ngaho ahanihe ya Kiriko acha saba indirimbo ahanihe ya Kiriko acha saba n'indirimbo ya abana babi ya Linoji ati indirimbo nizo yavuye muri studio zo ziravuga which is good iki kintu naragikunze cerekana peace and love urukundo rudasanzwe abafise ku bandi ba artiste bagenzi biwe akanakano kakabiri nakunze cyane kwa Sadbi mu rugendo rwiwe mu bigano byose yakoze ayo gani ikintu cya gatatu narakunze cyane ubwenge yishuranye mu interview ibigano byose shaka urabe SNS urabe bije byose bigano byose yakoze yashira amakenge cyane naho mu nyuma harakantu yagiye kundekonera ndaza kuvuga mu byo ntashimye ariko kindi kintu cya kane nakunze yari yubakiye abafana bashasha burya Sadbi ubwa mbere kije Tanzania yagiye presenta umutima wanje niwe na utwaye kugira bamumenye Sadbi ninde yagenda avuga kaja karirimbo yaririmbanye na Nuzenyi nuyo yakaririmbanye na Q boy Wasafi kugira rero bakibamu uri warimvye mu gacerere ijya ndirimbo ni ya Q boy bien sûr no ko bakibisubiramo ariko ubona ko by the way ijya ndirimbo byarazanye polemique bavuga bati no ni indirimbo ko ari ya Q boy kubera iki Sadbi ari yuje upresenta kandi atari yiwawe urabona ko featuring voilà muzaniye polemique byaramufunguye byaramwuguriye mu mutwe agati by the way hari nakandi kabazo Diva yamubajije ati mbega Sadbi gukorana indirimbo na Ibra kubera yaraje ku ndowa waramujaniranye donc yari opportunity uronsoro wabuza handi umukunda canke Sadbi yaramwishuye neza avuga ati kubadi te wapi yambwiye ati yari opportunity twese twaraprofitanye yego twese twaraprofitanye kuko yaba tutaprofitanye nawe ntiyari kwemera ko dukorana yabana mu nawe yarayishaka yo ndi yarayishaka mbone nikimenyame yarayishaka yararindire na video ni nawe yatanguye gupostinga uziko ari Ibra yatanguye gupostinga ka video ka challenge ka bariko barakora video ni Ibra yatanguye gupostinga mbere yuko Sadbi posting ivyo rero narabikunze Sadbi mayishuranye ubwenge cyane ariko ni bon kuko bajya abantu baraterana imitego mu bajya baririmbye ba Tanzania bafite ubwenge bwinshi kubona Ibra ari we yatanguye gupostinga yashaka gucreate
donc yashaka nani yiwe kuba ari mu Burundi bizane polemique yashaka nyine aguma avugwa mu Burundi indowa yiwe ivugwe donc yashaka no muri Tanzania bagire attention parce que Tanzania deje bageze kubimenya mu nyumereka ko Ibrahim mu Burundi ariko bamaze kubona kajya kana postinze bamaze kubona kuri airport banyene mu Burundi ibinyamakuru bigume mu postinga kwa bica baramenya kari mu Burundi kandi yaje gukora indowa bica barakora amakuru baranamutelefona mu biganiro bien sûr parce que yaje muri weekend ariko urabona ko bageze mu kumutelefona mu biganiro vy'iyindi ndwi bijya byose yabigira kubera yarazi yuko Sadbi his a brand mu gihugu cyo Burundi utwara kunze rero n'utwa mu rugendo rwa Satubi ariko hari utuntu dutatu gusana gaye Drizzy nuko Satubi vima ntungana mburane n'abafana biwe bavyumve hari utuntu dutatu Satubi bonye nta nyambe buragahonze naho muravyumva kandi utwo tuntu tu defo ifoto tuvuge kugira nayo nyene niyasubira bako bwa mbere yagiye atwara indirimbo ya Q-Boy Musafi ubu ubwa kabiri yagiye yijanye wenyene n'indirimbo ziwe ntiyapezatse vyavuma featuring urumva ubu naho utunatwo nutu akambere ariko je sinzi impamvu yaranatugize urumva je natwita tudefo ariko sinzi impamvu wewe nk'umusesanguzi Drizzy mu by'umuziki uco dufashe tubwire akantu kambere kuja muri Wasafi n'umuduga wa Chief God Love bijya bintu bisigoye iki bon n'umujama nguja kuntubahura je nawe ati ntize umuduga wa Brondagi ariko Sadbi nta muduga we yari yatwaye no washaka gende mu muduga wa agakota Change nimba yagiye n'umuduga wa Chief God Love nta posting ntabyo n'ibintu zo guposting umuntu wo mu branding asatu ariko biraboneka ko peut-être Chief God Love antuka ndabizi ndibaza ko atari Sadbi yari kurivora parce que bari kumufata na permis ya Ifis bari kumufata yari guca muri Tanzania bari kumufata ariko minyura arayize urazi minyura muri Tanzania Dar es Salaam antuka ndibaza ko hari bari kumufata ariko ngaha umutanzania ariko ara driving nana umwe yo mufata urumva biratandukanye antuka kajya kantu bakoze kugira bafate video parce que ujya yari karamufata peut-être nico rero nshatse kuvuga je gufata video mu nduga w'abandi ariko nivyo nibyo ategerezwa kutwe bon en fait nibyo iki en fait Sadbi ndibuka kantu yishuye muri uratikaje kantu konyene muri SNS yarishakana ati abaririmbyi bo muri Tanzania ntabwo ari aba professionnel tahubwo ni wajanja yani bafise ujanja mwingi nta birenze bariyemera baridandaza bari branding nivyo Sadbi yakoze nivyo Sadbi yakoze ku branding kwidandaza abantu bose abatanzania kwidandaza ku muduga w'abandi uno munsi abatanzania bose baramenye yuko umuririmbyi wo mu Burundi Sadbi yagiye muri Tanzania kwidandaza ku muduga wa Chief God Love sivyo hari numwe atamuzi muri Tanzania inde Chief God Love oya none ni ngombwa tu postingira muduga w'abandi kugira kuragwawe cyane dufatire utanguye duka n'amaguru bon aka video ari karagenda muri Wasafi kajya hajya nyine dutanga posting hajya nyine bijya bindi ari kubikupa bijya bindi ari kubikupa oya ijyani brand yashatse ariko cyanye umuriza je ikindi kintu batetere tushobora reka nitumukondane mu Rundi ushaka usanga bijya ari kuravuga Chief God Love nyiraguma mwereka ati muzehe nakaje narako nengya Burundi urabi faranga ureko urabuzane zani faranga ariko Sadbi kwidanaza muri Tanzania nakiri kukwidanaza mu Rwanda biratandukanye uno munsi turakeneye gutambuka indi ntambwe avuga bitandukanye biratandukanye kwidanaza miliyoni 60 mu Rwanda reja twaramaze kubafata hariya nta kusubira kwidanaza abantu ni nabaki nta gusubira kwidandaza ujya Sadbi kwifotoza ku mafoto ku miduga y'abandi bijya sivyo ega Sadbi ni big brand man bijya sivyo vraiment ariko ni big brand ariko Chief God Love nawe afise brand isumbi ya Sadbi iwabo Chief God Love mu Burundi nawe twari tuzi niba Sadbi yagiye kwidandaza muri Tanzania none ugiye kwidanaza muri Tanzania ucurondera ama brand hariya ukaba ari wagufasha kwidandaza none ucubafasha no kubadandaza yabadandaje he ega ho Chief God Love ega Chief God Love ngaho ni Sadbi yamenyekanishije mu Burundi bon none Chief God Love Sadbi bakibamenya muri Tanzania kubera Chief God Love
ariko Satbi bamenye muri Apo Yego. Satbi bamenye muri Tanzania kuva muri collabo zawe na nuze ariko yarapostinze Chief God Love nayo yarapostinze kuri yarapartage zya video Satbi yakoze arazipartage ku ma social media yiwe ariko ine Chief God Love yarapartage ku ma social media yarapartage ku social media ziwe nako ndaraho kwa Chief God Love nani yarapartage interview burya mu video bwose Satbi yakora yacha upartage ko nibyo sawa nacho ariko bijya sivyo Bana Boy niyoza ga mu Burundi ngo Satbi bamwakire ngo Bana Boy ngo ace yifotoza ku miduga ya Satbi ngo posting ntibibaho oya nibyo bijya birafasha birafasha ku muririmbyi wacu uno munsi urazi ko hajya Satbi niyo yadandaje Chief God Love si God Love yadandaje oya sinibazo urazi ko Chief God Love afise page yiwe mundi ko turamuvuga Chief God Love kubera Satbi urazi ko afise page yiwe ifise abantu bamukurikirana umuriyoni ari kuri Facebook ugaca ubona akurikirana abi wabo nyine bamura none yapartage rero aka kantu yapartage akantu bari kumwe na Satbi byerekana ko abatanzania bagera ku muriyoni Satbi niyo yadandaje Chief God Love mu Burundi ariko yamwe muradutelefona mutubwire mudutakura abarundi none kumumenya Chief God Love ntacyo bibaza wibaza ko hari ikintu ntacyo bibaze wibaza ko hari ikintu kinini Chief God Love aza kunguka nta kintu kinini aza kunguka nta kintu Chief God Love yunguka nta kintu kinini kabisa nta business ubu butare tuko turimbura ngaha ntabwo ashaka nta business za hatari Chief God Love aza gukorera mu Burundi Chief God Love akorana n'ababajama b'ubutare bibiki b'amadiama b'amazinza habo mutama zozi munusa reka oya muzashaka ifaranga bari si uzena zo avuga ifaranga zani dolari igihugu cyacu gitera imbere nta bindi aka Chief God Love akufitiye amafaranga mon frère yego oyajya mahera ari ibintu byinshi buryo amafaranga ari ibintu byinshi okagona kandu kakabiri je vraiment bivuze kwifotoza ku miduga ya Chief God Love bijya kana bipostinga sasa bisi je nabikunze kabisa nabikunze reko mutoto agiye ujanje ujani ujanje ni wa ujanje yavuze ujanja ni wa ujanje abatanzani baturusha arakapa umutanzania ngahaje ngahari dandaza ninde ku mafoto y'abandi ninde uri umutanzania uza kwidandaza mu Burundi ngo widandaze bande bakugura widandaza mu biuru ibikunda ari ibintu bidakunda none Drizzy nako kagaye kawe ku Barundi karenze ngombwira ko ari umunigeria uza kwidandaza muri Tanzania cyangwa kaza kwidandaza mu Burundi ibikunda uza kwidandaza nguje kwidandaza mu biki ngaho ati rero mu Burundi rero nyakujya kwa kajya kantu kakiri ku abafana barundi bashaka uvuga ngiye kwidandaza mu Rwanda ugiye kwidandaza mu Rwanda bande ninda takuze mu Rwanda okay akandi kantu ka nyuma je ntakuze mu rugendo rwa Satbi akagaye diva yamweretse kwere ati kuko utansabye kigani nuko nyene yavyitwayemwo neza gusa akagira misha makuru muri Tanzania baragaya n'amana nuko baragayana iyo tibi baragayana amana oya ni kwa kundi nyene bategerezwa kwerekana ko wabonye ko Satbi yadandaje ko Chief God Love ni bon wabonye ko ari mudandaje tubaganye ibyo twabiheze kumudandaza mu Burundi ese Chief God Love ntacavyungukamo acha yunguka iki ni ibinyera abarundi bamumenye nta kimwe yunguka usibye ko baguma bavuga bati ibyo bamuzi ko Chief God Love ibintu bya Frimasoni ngo ubwo Satbi nawe ngo ntashobora kubijamo ariko nimba aho bijamo nyene umuziki ugatera imbere none ikibazo kiri he rega ibintu bitwishe nyene nibi bintu byo kwikomplika uno munsi oya vraiment abasani b'abarundi bataraba bamesha muhungu uno munsi umuntu wese akeneye gukora icyo akora cyose kugira beho neza utarasesa amaraso ko nibaza ngo biroroshe uko hariho reka ntitubivugire ku radio bavuga ngo turabatuma ibyo tubatuma Chief God Love yavuze ati none Satbi yitanga igihugu ciye kibazo kirihe hariho umuntu wo mwereka ati ngiye inzira ya Frimasoni ukatanga itangazo ukabereka example mwabonye Bana Boy bose ko bariyo mwabonye cangaha ucubabonayo frera abantu bose ariko baratembera gamwe barabara bose gukurikira bose oya para mu Burundi nta soko boro
Frimasoni mu Burundi nta soko yoro Hey. nuko imana twayizi ya mbere kagufyina reka kagufyina mo abantu bababaye ngaha umuntu ushobora kubona afite imyaka 50 agaca abona umwana w'imyaka 20 ariko agenda aramudugiriza k'amagorofa ariko yubaka igorofa ariko agenda n'ibirenjiro imiduga icanga mu yorara n'imiduga 80 gaca umubwira nawe uza ku myaka 50 habageze ko yipfira avuga ati none nge ndagenda yonyene ndabe ko iyi myaka nsigaje no yiba abana basi ndabe ko no basigira ko bimeze abayo bibabari Drizzy mu kugwagoneraho kugunga umwanya wadusize reka ndibaza mwavyumvise twasesanguye bitari byo kuri Sabina Kiriko akiri mu ngano zabo ariko mu guheraheza kabisa reka duce kuri Nelinat rero muri no semene yaravuzwe cyane Nelinat afise kibazo gihedrize ameze bien kibazo na kimwe afise kubera iki umengo kudahuza n'abana bariya kuri we ntacyo bimubwiye kuri we canke ni boto ni queen of base nyene abashaka nyene aguma twika ni bon none bohuza gute mu gihe erigani ni base utegerezwa kumva yuko umuntu iyo ari karakora base none nivyo yarafunzwe yararaye yo rimwe ariko nisi ari dukomantere nabyo ndabona ni bitanga ntacyo kazi mukaraye nawe wakumvise abarudiga mana bari ariko 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 kumva nyene mu ko yarayeyo ubundi nyene ni cyatumye ari kugwa nuko nyene ari ibintu bya entertainment ni by'abasani parce que bigoza leta iriruhivye byayo parce na muvayo mu ka point de place ya point de place uziko yari point de place atamu nta bibazo baza genda buze ndahejeje ndagiye ariko nyene barabaje ibibazo bavuze bayihindiye conference de presse kandi bavuze kare point de presse mu byo muvaye yavuze ati ibi bintu byo gufungisha nyakwa muri entertainment ibi nibibaho muzana igihugu kirarushe n'ibindi bibazo mu kuzana ibitugoye naho kuzana ibintu by'aba entertainment mugoza ba OPG bande bifite ibyabo ni ibintu nk'ibyo donc saku zanyu utwara hiyo ibintu by'insaku sibyo ariko rero Drizzy nizo nsako abantu barengera akarimbe abandi hari gihurenga umurongo kwera umurongo utukuruka urenga ko nukuri hari gihurenga umurongo ugasanga uri kuvuga ama vie privé y'abantu kandi bidakenewe koko nimba bamaze kwigira basi umucamanza tubimenye ibintu byo kugenda kuvuga ngo umwigeme ngo yibye umugabo w'abandi tujya tunakunze gupostinga akunda kuvuga utuntu tuyishi ngo yibye umugabo w'abandi ega nivyo nelemenye tukuru twinshi wanashima twinshi tubarito ariko ikibazo nuko byinshi abari ariko rero si ngombwa ivyo kuri gose ukuvuga si ngombwa none ni ngombwa byose ubishire habona wewe usanga kumena bamutwa uwo mwigeme bamutwaye muri hama yana y'igifime cya hatari ugaca usanga uwo mutwaye ntiyigeze anasohokera mu kabare ko ngaha mu gisagara ni manya Drizzy urazi yuko ari abantu ibyo kwitwara ivyo bintu bagora ati jewe ndafise droit yo kutunga inko arayifise ba pistol azoguhambira arukuvuga akumena umutwe bigira inzira rero abantu twiyubaha ari umunwa kamudomo sanga uriko postinga umwigeme yagendanye no donc oya Neli vraiment Neli je cyo namusaba muzona mubwire hariho bon muri showbiz muri entertainment ni bon muri entertainment kabisa vuge byose ni bon mugabo ibintu rero byo kwibana abagabo abigende ko gake mwana Walda we yaramuhumi yaramuraje muri ibi bintu byo kwibana abagabo abigende ko gake kuko abo bagabo urabaza abagabo bari bo ugumuvuga reka abo bagabo uri kuravuga nabo badadusanga n'abatipe b'amanya nukuri ko Imana aramuvuga ati nta polisi zo gutwara ariko rero nimba yafungishijwe na Mokenzi cyo novuga nuko nimba yafungishijwe na Mokenzi nayo yavyitwayemo nabi ariko barabasheriwe barabagenza abantu yavyitwayemo nabi kuko no musi muri entertainment ari Mokenzi entertainment ayirimwo ijana kwijana shamona kwe ntazo Mokenzi nta vie privé afise urumusani byose bija hewani umuririmbyi nta vie privé agira
ntibikunda ivyo navyo namwe ivyo biri mwiharage nta vie privé agira kuri ntibikunda musanagira vie privé gute none kubera iki byose ni ngombwa bije si umuntu nk'abandi musane kuno munsi none tuntu zose akora ni ngombwa mutumenye bitegerezwa kumenyekana kuko ni kiyo cha jamii none kiyo cha jamii Ikintu cyose kuvyo ashaka akoze- ko mumenya kuvyo ashaka ko mumenya kuvyo adashaka ni uzi ngombwa mubimukuremo ivyo adashaka ko tumenya kubera iki adashaka ko tumenya kubera no kubera ko unyine ivyo wawe rega nta vie privé agira arayifise ko n'umuntu ntibikunda uburenganzira bwiwe buguma hajya nyene nimba ashaka ko agira vie privé mwararihindo nagende areke kuririmba hama abantu bamenye yuko atari umuririmbyi abantu paske uno munsi kubyo Drizzy kubyo mona yironkeye igishuga daddy ucumwiruka inyuma none yacironkeye ibiki sawa nagerageze rero yikinge ntihagire n'umuntu numwe abimenye ese rero kuri umustar uzikinga gute kugira abantu ntibabimenye birakunda ntibikunda ntibikunda kubera iki menya rero kuri umustar umenye yuko atakintu na kimwe uzokora abantu ntibakimenye uzogikorera he erega ubu buzima bw'ubustar nibwo butakwemerera kugira vie privé si abantu batakwemerera ubuzima nyene wowe wishizemo ntushobora gutembera n'amaguru ntushobora kugenda urafungura ivoka mwibarabara ntushobora kugenda donc hari ibintu byinshi udashobora gukorera umustar ugendera muri bus si abantu batumye canke si donc si abantu batumye wewe utameruka ahubwo ubuzima we wishizemwo ubuzima winjiyemo bwa entertainment nibwo bwatumye utameruka urafopasone ko nkora igano na murapere w'ubuhanza arambwira ati jewe ndabikunda je kari naragenda mwibarabara muri bisi kwa ariko no munsi ibyo ukunda nawe yaraba mustar nya kubya turira bisi erega si kuvuga ngo yaribonye nk'umustar manyi na sha usanga biragutwara erega sha uno munsi wowe yigendera bisi bereke ntoye biragutwara byonyene nuko rero Drizzy umwanya uri kuratujana mwamaze kuvyumva yuko ibintu nivyoroshe aho amakuru ni menshi navuzwe muri no semene muri no ndwi nitwona bivuga ngo tubiheze hari inkuru twibagiye Drizzy peut-être nka ivyo twibagiye tuzobigaruka ko ntaco ivyo twibagiye tuzobigaruka ko nejo ku munsi weje tuzobana yandi makuru ubona ko hari abariko barandika amakomante ngo Drizzy mu makuru ya Kingorongoro cyangwa ngo muri classic vibes zo ujya wamuroze yaciye apfa waroze Kingorongoro yaciye apfa ariko amakuru ndabafite nuko vuba cyane ashobora gusohora indirimbo ari kumwe na T-Max ahubwo uvuze ko cye nibukawe Drizzy kiramubonye Kingorongoro ariko arafukamira T-Max muri Gera Plaza ariko arafite ndemba ko amufite amaguru hewe diaspora iragaheza gigo ifaranga riragara ega aramufite amaguru je nabonye mega afuka raba kuri page ya TikTok yarinze ya Gera Plaza nabibonye je nibi he's a legend legend ufite amaguru none vyibuka ko Fizo yafukamiye nani yafukamiye wa mutama ninde muri legend yaririmbye bahuriye Belgique babonaniye Belgique acaramufite amaguru acamufukamira donc yaramufukamiye nawe aramushirako ibiganza nk'ubwo ariko aramuhezagira urazi roko Kingorongoro ega ntiyafukame yajyamye hasi we nta makuru yajyamye hasi ndahe warabonye ijya sinema bavuga ngo ni ya Yesu Kristo warabonye ijya ndaye nyine aje gufite amaguru Yesu nibijyanye Kingorongoro yagiriye T-Max ariko he's a legend yashaka mu blessing koma shetani yashaka mu blessing ni bon blessing nene umva ko bafitaniye collab yaramuhaye collab diaspora amaero yashaka amahero mvuge gute ntuwe bisigura ivyo bintu tubijya